kubijanye n'amafaranga. Uyu munsi reka ndabasangize ibintu bishika 10 usanga biriko biragira abantu abakene n'abari kubwabo batabizi. Icambere jewe mvuye ngaho acamura n'umuntu afise adandaza ibirato par exemple ni vyiza kubera ko mbonye kinkwiye eske camwe ndakitwara no jene navuye muhira akandi karono utanga urabona urashobora kufise telefone par exemple ni muri nk'umujene cyangwa runaka cyane ubu barako nibo bakunze gutakaza amafaranga yabo novuga ngire mu bintu dijare bishasha yarafise telefone yakora neza nta Okay, yes. Ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Ndabipfurize kandi umwaka mwiza, umwaka mushasha, umwaka wo kwiratrapa, umwaka wo kuba mu bigambi. Uri mushasha, ndabwire ko nitwa Homme du Changement yari Gaciro Media. Agaciro Media nimba ari ryamiro ibonye, ndagusabe kugira subscribe, ntuzicuza. Ahubwo kugira ko wagize amahitamwo meza kudukurikira kuko ngaha uzohigira imigambi myinshi y'iterambere kuko tuza tukaba partager imigambi turiko turazunguka igihugu cose tubereka ibintu nabiriya biriko birakogwa maze ugaheza ukarahura ubwenge ukaburahura kuba entrepreneur kuba businessman kuraba nabariya bariko barakora ibikogwa byo kugwiza ubutunzi n'iterambere. Rero uno munsi se icigwa kidasanzwe mu ntango z'umwaka 2025 nakaryo keza kuko nawe ndakubwira yuko uhereye ubu umwaka uzohera wamaze gutera intambwe. Uyu munsi ngiye kubasangiza ibintu bishika 10 usanga biriko birakugira umukene nawe ubwawe utabizi burya kimwe mu bitandukanye abakire abagana inzira y'ubutunzi n'abagana inzira y'ubukene ntabwo ari kugira amafaranga menshi. Oya n'uburyo abantu mindset yabo imeze n'uburyo abantu biyumvira n'uburyo ba planninga imigambi yabo yo gukora washaka bakoresha itwa dufaranga duke ibuzo bibona aho uzosanga umuntu yarafise dufaranga duke uyu mwaka mundi mwaka cyangwa inyuma y'imyaka 2-3 usanga yarakudubuye cyane kandi ari wahororo nka menshi. No kuvuga ko ntabwo yakurushije amafaranga ariko yakurushije uburyo yumvira kubijanye n'amafaranga. Uyu munsi reka ndabasangize ibintu bishika 10 usanga biriko biragira abantu abakene n'abari kubwabo batabizi. Icambere hariho ico bokwita nka piège de nouveauté. Muri make abantu barakunze guhurumbira ibintu bishasha. Ibintu bishasha rero ni bimwe mu bintu biguhonereza amafaranga ukoresheje ibintu byunguka. Nk'akarorero twaruka mu minsi mikuru irangiza umwaka n'itangura umwaka iki gihe wasanga hari ivyiyumviro bibiri ku bantu babiri batandukanye. Umuntu w'amafaranga make yaba ari kara planning yimvira ahazokura amahera azokosoma ku minsi mikuru mu gihe umuntu nawe agana itunga nawe bari kara planning nzoza n'igiki kizotuma abantu abari bo bose begeranye amafaranga yabo bayanzanira ngo bakosome cya kintu canje. Donc mu minsi mikuru muzorabe iyo minsi mikuru iheze wamucu usanga abantu hafi ya bose bakenye mu kwezi kwa mbere no kuri n'ubu uvuganye n'abantu bakubwira ngo bakashango muri kino gihe harumye nta mahera hari kubera iki abantu barakosomye. Muri make ugiye kuraba ivyo yabayakosomyemo hanini higanjemo ibi bintu de nouveauté. Akandi karono utanga urabona urashobora kufise telefone par exemple ni muri nk'umujene cyangwa runaka cyane ubu barako nibo bakunze gutakaza amafaranga yabo novuga ngire mu bintu dijare bishasha yarafise telefone yakora neza nta kibazo yari ifise mugabonye kubera asohotse yindi marque shasha par exemple iPhone 14 cyangwa Samsung Galaxy kwa aciye muri yarafise kandi yakora neza aje gura yindi shasha yemeza abantu yarafise nako muduga ugenda neza mugabo yabonye ko wasotse ni marque runaka yoba nziza kuri we cyane yagacata. Donc ibintu de nouveauté ni bimwe mu bintu bisanga biriko bikujana kukwiyamura amafaranga maze gusanga uri kugana inzira y'ubukene kandi wahora
ubaye mu nzira nziza. Icya kabiri ni ibintu imikino y'amahirwe bagenzi aha mu Burundi hari abantu benshi iyo mikino bayikina umunsi nsigaye numva bavyita ngo nakadege ariko bagenzi ndababwiza ukuri nivyo harimo abo bihora biha amafaranga mugaba y'amafaranga woto muzi miliyoni 10 je nk'abafise umuriyoni wiwanje naronde nkoresheje amahera ibihumbi 100 nkagenda buke ngaronka sasa nkani desa 300 gushika ku miliyoni jefse umuriyoni urasumba za miliyoni 10 atomboje kuko ugarutse inyuma y'iminsi zigeze uzosanga zamuheranye jewe mu gihe uzosanga zarungutse kuko na uwo miliyoni naho rose bihere hasi donc les jeux de hasard imikino y'amahirwe nta muntu numwe aganiterambere ibyo bintu bijamwo murampinyuza murafata kanya mutohoze. Icya gatatu ni n'amakonsommation ahanini afatiye ku binyobwa la majorité baziko abantu bakosoma inzoga alcool consommation d'alcool yuko abo bantu ari bo bantu bakosoma amahera menshi ariko sibo bonyene umunsi yari binyobwa byinshi washaka bisosa kandi binagira n'ingaruka zitari nziza cyane ku magara basi kuko umuntu yishiramo isukari nyinshi iyo sukari ntiburi byo igenda yonona rero cyane cyane reka mvuge ku bintu nkunga mu Burundi haheruka umukenya wo mu YouTuber akomeye akurikirana n'imiliyoni nyinshi hotel yarayemwo nakurikiranye ikiganiro yakoze bagenzi cyaramaramaje igihugu cy'u Burundi kuko mwumve ko akurikirwa n'imiliyoni nyinshi nyene yavuze yuko abarundi icayi cabo ari inzoga nico cayi c'abarundi bivuze ko ariko murantunga sije ndabivuze ndiko nsubiramwo ivyo umutipe yavuze yitwa Pluto abakurikirana chene yingira muramuzi no kuvuga ko yarasohosa ahura n'abagenda baradanda bagirana mu gatondo baborewe bafise twaducupa duto tw'inzoga donc aravuga ati none ko ari mu gatondo hari hageze ko aje kugikogwa ariko atembagana n'agacupa donc bivuze ko yari nk'uwaraye mu kabare mu giconzi no munsi abarundi benshi bazinduka birukanga mu kazi kugira biteze imbere kandi abari muri iyo nzira you are good ikijanye rero n'ibinyobwa tukirabe haba consommation nyinshi hanene ku bintu bijanye n'ibinyobwa bityo bigaheza bigusanga biriko biratakariza amafaranga abantu. Icya gatatu icya kane ni ibintu bijanye no kwakingurane kino kintu ndagihagarara ko gato mu cumve kwakingurane c'est pas ko ari bibi ni vyiza ariko bikaba vyiza hehe iyo ngurane utoye ikujana mu bintu byo kugwiza amafaranga uvuga ugiye kuyadandarisha ugiye ku investisa aho ni sawa mugabo ukakingurane mugenzi ari ya consommation mugenzi ushaka ubufite amafaranga ndawukuri inkoni gwishitsi ndiko ndabwira ko uzoburi kugana inzira y'ubukene ushobora kububize cyangwa utanabize no muzere umuntu agenda akabwira bank mamahera usanga aho shaka nayibeshe nibiki ciye amuhereye mugabo agiye kuyakoresha urubanza agiye kuyasohokanamo umuryango agiye kuyasohokanamo umukunzi wiwe agiye kuyagura ibintu abegwe consommation nigende kintu donc il faut ko nkuno munsi abantu bafite amahera ma banke mesh toujours n'abagwiza tunga kubera ayo mafaranga bayatwaye kuyinvestisa ari karema yandi ari kavyara yandi nimba je umuntu mvyaro yundi igitungwa ikavyara igitunga igiti ikavyara igiti burya ni faranga rivyara ifaranga nivyo irinde dette za consommation. Icya gatanu il faut kukosoma ibintu biri necessaire bikenewe jewe mvuye ngaho acamura n'umuntu afise adandaza birato par exemple ni vyiza kubera ko mbonye kinkwiye est-ce que camwe ndakitwara no je navuye muhira atamugambi ko uri kirato mvise none amafaranga noce ndayiyamura mfatiye kuki donc il faut que dukora les consommations nécessaires zikenewe kuko hari izo dukora zidakenewe maze ibyo gusanga biriko bitwara abantu mu bukene. Icya gatandatu ni ukwiye gutahura neza ko kugira utera imbere il faut ko ufata risque ushira ubwoba udufaranga twawe ukadufata nk'umitahe ufise nk'akarorero je uyu munsi nimba ndiko nidogo bukene nawe uriko widogo bukene
na mugenzi wawe na mugenzi wanje bose bariko bidoga ubukene kandi wasanga je bariko bidoga ubukene bon ushobora kumva ibihumbi 10 mu mvuko ibihumbi 40 kubera ibyo n'ubundi nibimuza kugira umukene ni makeya mugabo naka tuyashize hamwe akazi tayari twaje ukarema dufuma gahakazi basi umuntu umwe muri twebwe cyangwa uyundi cyangwa babiri so fata udufaranga twawe utwinvestise mu migambi ariko naco nyene notebye nga hano umenye neza ushire mu mugambi utahura umugambi udatahura ubanze wigeho neza icindwi wirinde gutakaza amafaranga ahanini mu kurondera ubwiza burakenewe mugabo ifo urabe neza ko bidakosoma amafaranga y'ikirenga kandi bitariko birayagarukana iki cenda wirinde cyane gutakaza amafaranga mu kintu kitakwinjiriza sorry ndakivuze nabi wirinde cyane gutakaza umwanya mu bintu vy'imikino cyangwe mu bindi birori canke mu bindi bintu vyose bidashobora kwinjiriza amafaranga uyu munsi muramona abantu bakubitana iyo habaye ziriya nkino i Burayi cyane cyane muri Espagne bakubitana bazizanya ngo wowe ushigikuriye mu unashigikuriye mugabo kandi abo bose bayishigikiye iriya migwi iyitsinze n'amafaranga binjije iwaba ariko kuri bo apana kuraba donc nimba urya muntu dufate Lionel Messi arajwe ishinga niki nakabumbu umupira kuko niyo passion yiwe nizo ndoto ziwe niyo migambi yiwe nico ashaka guteramo imbere nanye nkaca mbona nti je ndi umudandaza jewe ndi umumenyesha makuru jewe ndi umunyeshuri rero ko mugambi wanje ni football okay numwidagaduro birangyohera rifoko ndabiraba nkinezererewe mugabo ese biratuma norando mutsi nkashaburane na mugenzi wanje tuzizanye iki ko biri atanu muri twebwe bifisemo inyungu yatsinze ciwe nungukiki nuko kumunezero ariko nawe yungutse amafaranga none ivyo vyotuma dushwana mugenzi wanje ahubwo twabiravye twese nituryohe kuko twaryohe no kubiraba me wirinde gushira umwanya wawe mu bintu udashobora kwinjiriza Lionel Messi ashira umwanya muremure muri bya vy'umupira kuko nivyo yifuza guteramo imbere nawe ushira umwanya mwinshi muri bya wifuza guteramo imbere right ici 10 ari naco canyuma hari abantu benshi nabonye ushaka kumubaza ati uvuga ko umushomeri kubera iki usha ngo jewe ngo nyene ngo ugira ntera intambwe icompa akazi no notera imbere ati kandi icoma amafaranga no ukora imigambi wamubaza ati none hagati y'umugambi n'umutahe ukenye iki gusha oya nta numwe akena imigambi ngo icoma amafaranga ngo je no kwereka ico ndayakoze donc reka bagenzi ndabwiza ukuri ikintu ntuzugikore kwikosa na rimwe ntuze wigere wiyumvire ko umunsi uzoronka amafaranga aco gihe uzotegura umugambi no uzotegura umugambi kandi utabona neza nta ntuzokura amafaranga ariko uwo mugambi ni uzogucira inzira y'ahantu ugomba kuzana amafaranga yayo kuwukora donc no shanda kubwira yuko ukwiye kwamana integuro y'ico uzokoza amafaranga kandi ayo mafaranga utararoga right twe turajana neza amana imigambi aho kwibaza ati hamwe no gira amafaranga niyo no ntegura iyo migambi no tegura iyo migambi nawe utabona neza amafaranga azova tanto urayaronka cyangwa umugambi nyene kugurura amaso mu buryo runaka utangure kubona aho uzokura ayo mafaranga donc ibi nivyo narinje gufata micro kugira nsangizanye namwe mu ntango zo mwaka je niza ko umwaka uzohera wogaruka kadushingira intahe ati hari ibintu nize kuri Agaciro Media kumbure byaragize ico bihinduye kuzima bwanje ntangura guhindura inyifato donc aptitude ngira discipline kubijanye n'amafaranga donc épargne ni nziza uzuyigire mu ntango mugabo kandi uze wirinde kwama mu épargne donc mu kuziganya amafaranga uze wiyaranje yame muri circulation
azunguruka mu tugambi twawe donc ni faranga rizo vyari rindi rero ndabashimiye cyane nafasha kanya narondogoye ndababwiye byinshi nawe andika muri commentaire wumva ari nyunganizi ushirako ari cyimviro runaka uterera ino video uyisangize inshuti n'abagenzi bawe tuzohure ngaha dusubira kuyaga mu bindi ini 2025 ukwiye ku mwaka ukwira trapa nimba 2024 iheze hari ibintu runaka wiyumvire bikanka tujuru cuhashira ikintu kimeze nka gwakabaza runini apana kabaza gatoya gwakabaza ati nananiwe kubera iki pourquoi jeshuwe donc niwo wabona ico gituma wareshuwe ucugikosori 2025 turi mu ntango z'umwaka hari abigishwa ba Jesu niwe bambwiye ngo mwigisha ngo turahire ko twumva uvuga atoya ahubwo muzoba muhiriwe cyane mwabishira mu ngiro rero namwe nimuhiriwe cyane ko muvyumvise ahubwo muzoba muhiriwe cyane nimwabishira mu ngiro ndabakengurukiye nari Homme du Changement ndagusabe gupartager no video no subscribe tuzosubire bye bye.